Abagengo umuntu yavunitse cyangwa agakomereka ahantu ariho hose uzoshiremo ako kunyu umutuzi ucufata utwo tuzi ushifata akarembe ukandisha aho hantu harahitakira siko nari nababwiye se tuduze icubahiro c'umwami Yesu kw'imbone ziko zirakira mu izina rya Yesu. Sunashimye. Amen. Nanjye imbere y'ishingiro nshimira Imana twatanguye amashengesho kuwa gatanu ntabwo ari indwara y'umugongo nagumye senga bigoye ariko nshimira Imana Imana yankijije yageneka nihabwa icubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana ku munyu basengeye dimanche mu gatondo mw'ijoro narawunyoye nta reaction yabaye muga mu gitondo cyo kwa mbere ndongera ndashira mu mazi ndanywa ndatora n'agakaranga kamwe ndagahekenya mejeje kugahekenya ndanumva ibintu bihindimutse mu nda cane birahinda gose yejeje guhinda harabava musemana byarebye bya cane gose biraba kuwa mbere biraba kuwa kabiri biraba kuwa gatatu kuwa gatatu rero niho byameze nk'ibihera bukebuke kuwa kane mu gatondo ntibyari bikiri cyane rero ndashima Imana yuko hari cyakoretse mu ndi wanje nubwo hari ubucafu ntari nsanzwe nzi byose byarasohotse Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Mutiko umuderi bwasa tutazirwa turuha arakabutokuza yatomboye abamutwema n'ukuri kose mu rugo ndafashijwe n'ukuri kose abundi yatubariye ko yafashe akunyu ashyiramo n'akabuto ngo acagenda ku bintu yaranguye yariko aradandaza ngo mutwo tuzi acucagirako isaha imwe ngo yaratashe. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana kuri uwo munyu nari mfise ikintu kimbabaza mu mugongo kigaca umugongo ariko maze kunywa uyo munyu nukuri nacamye numva mu mugongo hameze hanyuma rero mu nda numva ibintu binda ntangura kugenda ku mwanda mukuru abimaramwo iminsi ariko ubu narakize. Ikindi nacyo noshimira Imana muri aya masengesho tumazemo iminsi w'ejo ni ukuri narabonye igitangaza hariho umwigeme yari yanyemereye ikintu nagiye mbona nzanira akakado Imana ishimwe. Amen. Abantu bariko barakohoka turayakiye mu izina rya Yesu. Yewe nari kusema kuko yarafunitse yaramaze umwaka kugenda tumuteruye ariko ubunye aho tumuhereye wa munyu yagendera ku kabando ariko ubu gatonera agashiruka. Umwaka waruheze ndafashijwe n'ukuri kose. Imana iri ku kazi cyangwa iri ku kazi? Uracabona ibintu Nishimira Imana ku munsi wa gatanu nari mvuye ngaha ku mugoroba njagutse ndiko arajabuka caduhura n'ikingu kingarankubita ntarikira mw'ibarabara sinamenye n'ingene naguye mw'ibarabara sinamenye n'ingene nakubutse ariko navyutse nkomeye atana hamwe mbabara. Amen. Amashimwe ku mwami Yesu. Amen. Abana bagitangura amashuri inyuma murabyumva abana bagitangura amashuri umukozi wanje yaragwaye igikomere akanuka mu kwabe gatoya abana bafungije ibikomere tugiye umuti hagira hagati kigira cume kigasubira kuba gishasha hama hageze umunsi abana batangura amashuri ndamuvyura ndamubwira ko ategora umwana sanga ntashobora no gutambuka agendera ku kibambazi bukeye numva amajwi menshi y'abantu abwira ngo yoba ari inzoka yamuriye turonderamo aho baciye amenyo usanga hose niruje umuguru rwose kuvyimvye
ngo gikomere gica kibandanya giva amashira menshi. Kwa Mungu rero nataye ujya munyo kimushirako kuva kwa gatanu yagiye gusoma kwa Siyoni. Ikindi gitangaza naco shima kwa Mungu nyene cyo gusenga navyo umwana ngo tuwuze abwira ngo nashobora kuza ngo nginyore rikorera munye. Mugabo wa gatandatu yari asivye kwishora nimubwira ngo n'ubugaba bw'umwana tumuvyora ko ngovu giye kurabasanga imisaya yose yavyimvye amajana wanyanja ndamuwo munyo nawe yakitse. Ikindi gitangaza naco shima cyose wabimaze none nari bisundi mwana w'umusengezana yaje kurondera ishure mugamaze umwaka wose atiga visibilité ya vara nepasi aho ngiye hose nkumvumenga kumwakira n'ikibazo Lendi ndavyuka nshira urubuto na birte muri envelope sayo directeur niwe yakwitwariye mu ishure Saka charage bacha mutegerera kontrati muza narigo yakashike ariko naho tubichuma yo chuma biyo Imana yiyereka yatanze n'iryo cyane si